inzoga uraheba nyine Burundi ariko ni ganji ukayiheba inzoga itabi ibintu byose birimo nikotine na alcohol urabiheba bigahera bihera gute ntumva ubishatse cyangwa ubifashe uvomisa bice bigenda gute uriko urafata uyu umuti ufata gatatu ku munsi mu gitondo saa sita no ku mugoroba kandi rero ari ku nzoga turakubwira ngene ufata ari ku itabi canke se ibindi bintu turakubwira ngene ufata gusa iri kura ufata ikiza cyawo uravomisa iriya nikotine canke alcohol ikakuvamo ugira ikibazo cyo kurangiza vuba no gucika intege ureka udusigurire mwene data mada dawa rero ni widusigurire uti ibi dawa bimeze gute ku bagabo irabafasha cyane akaji gose ku bagabo irabafasha cyane ikiribwa pH y'umugabo canke bajye abantu imbuto zabo zipfa zabaye amazi majimaji ba majimaji bepiko majimaji ikabafasha ego bakayikonsoma turabahana n'indi ngaburo bakabikonsoma bikagira akamaro kurisiri nandi yuko acha bamwana wo rero ari ahantu si bya bintu by'isegonda oya omega 3 umuntu wese arayikeneye cyane no kubana kuyibaha bakayifungura irungereza mu mutwe umwana donc atibagira ni nziza cyane iratuma umwana atibagira babandi bafise abana batarigera babana impuzu wa kabiri wa mbere umwana wazanga agajembegeti rero yifashe umwana washe tagura kwibuka donc omega 3 uyifise nibaza kari ego bwamenyane kwe ndakuvura iyi ni Colgate nziza cyane bita Mora ikoze mu makara ya makara yiwacu amakara nyine ya makara yego rero ivura ubwoko bwose bw'amenyo yaba ajyaza n'amaraso avyimba kurya ajya cukuka asa nabi birabikura neza ntadawa bazanye turazibaha nabo ni betre hamwe mudama kubonya gusimbirako iyo nayo yitwa gute David mbwira ya ku badamu kuko dufise ingabo zitandukanye turafise Lifen Coffee bita latte twayizanye birafasha kongera amazi byafika liquide vaginale ku bigeme cyangwa ku bamama irongera n'ubushake yego ufise ubushake bwe amavuta ya VPP ni amavuta y'abadamu ni amavuta afite akamaro kanini cyane ku badamu bafite ibibazo by'ama infection vaginale Hola people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasamuko murabira ko kino kiganiro nitwa Noraske ntero gatandatu Noraske Solution Imana of God am new creation I'm son of God I'm unstoppable n'ibindi byinshi ariko kandi ndabibutse yuko iyi ari ya channel ya mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ishoboye gukora ku makuru y'ukuri yizewe kandi atohojwe neza pana bya bindi by'abantu bavundurutse abamufashe abari ibintu twateguye kandi twatohoje twaturisirjana kwijana ko ivyo tugomba tubabwire ari ukuri twabigendereje nkuko mubibona n'umunsi ndi kumwe n'abashitsi bana ko turi kumwe n'umugabo yambaye itaburiya abankurikirana bamaze kuba bamumenya abayitwa Dr Damien biza bishaka mbatare Mamed Dr Irindi nage bagi ariko turi kumwe na Nadine mana yuko ni nkumi dafise umusore shayitwa Fiko dafise umusore murana ko turi kumwe n'inkumi nziza tacibaye murangi na mwinyura barabe imwinyura abayitwa Nadine maze kumenya byinshi murana ko imbere yanje sinzi ko umukameraman yomfasha imbere yanje hariho imiti myinshi nazanye ikimenyetso ariko hariho myinshi cyane gusumba tutazanye donc hariho byinshi murabibona ariko kandi reka mpere mu bubafu iminsi yose first abigeme so karibu cyane ego ni widondore vyanyavyo rapanje ndiko ndacisha nitwa Nadine Kubgayo nkaba nkorana n'iyi kampani ifise produit nziza twagomba tubamenyesha icyo dukora ivyo tudandaza okay Nadine usanzwe ubidandaza usanzwe uri umuganga usanzwe uri umukiriya usanzwe
sanzwe d'abord nabanje kubikonsoma je ubwanje nyene abona ingene bikora n'ingene bingira akamaro mu mubiri hama mu nyuma ngaruka ndabimenyesha abandi ndabibaha barabikonsoma bibagira akamaro. Okay. Ariko kandi mu bamfu ndi kumwe n'iki kigabo dondora abantu mwene. Ya murakoze ariko muradukurikirana ndi wa wundi nyene ku mazina ni Dr Damien Dr nutritioniste ego twakundi nyene muravyumva ko n'umunsi zako turi kumwe n'abantu badasanzwe ariko kandi ndabibutse yuko iyi channel ikurikirana uzo kumenya ibintu byinshi biri ku mwanya. Reka tugire ko murebona uyu muti mfise witwa pombe basi, okay, dawa kiboko ya kukausha pombe, sigara, bangi na vilevi vingine. Donc nyimba vyaranse muri babahungu usanga baranyoye icupa bikanka bikaba kajembe gitu gasanga urumogi vyaranse kuruheba unyoye ino dawa uwo munsi ubuhevye. Harimo umuti ico ndamushimiye umujama yazanyezana n'umuti urimo harimo n'umuti si mwinshi sinzi gusa ngene bawufata ariko wanditse ko huru. Donc ucuba free ukava inyuma y'ayura bwenge urisiri jana kwijana adamye ko no muti ukora. Yego umuti ndisiri ijana kwijana ukora ngaho mu gihugu cyacu ciwacu Burundi benshi bamaze kuwufata na mugenzi wabo ngo urafise na mwenzake. Yego birariko bararemereye babita zinuka Burundi. Donc inzoga uraheba nyine Burundi ariko ni kandi ukayiheba inzoga itabi ibintu byose birimo nikotine na alcohol urabiheba bigahera. Bera gute ntumva ubishatse cyangwa ubifashe uvomisa bico bigenda gutyo uriko urafata uyu muti ufata gatatu ku munsi mu gitondo saa sita no ku mugoroba kandi rero ari ku nzoga turakubwira ngene ufata ari kwitabi canke se ibindi bintu turakubwira ngene ufata gusa iri kura ufata ikiza cyawo uravomisa iriya nikotine canke alcohol ikavamo. Yego sinzi umuntu yigeze kumbwira ngo iyo umuntu anyora urumogi ngo rumaramo imyaka ngo umwotsi umwe sinzi ibintu bavuga ngo imyaka 5 ngo imyaka ingahe waravyumvise nabyo navyo bintu iyo umuntu anyora urumogi ngo sinzi iyo gwanywe bwose rurahera. Ego nakwa kundi uvuga slot maze ugahera ugatanga gucanga mu quantité yose ya nikotine canke alcohol bikorimo irakuvamo. Shanda afise umuhungu kweri umutina ndiza kuwugurira. Yego ari umuhungu vraiment muhiri wabo byaranze abantu bose bavuga ati n'agajembe gito. Donc uyu hamwe ufata byo bari sawa cyane. Ndabivuze ko andi kino miti bizimbutse bamaze kugushorera Damien kandi ramaze kugira ingaruka nyinshi nziza ramaze kugira ibyifashije cyane. Aho imbere yacu murabona ko turi kumwe n'indi miti kuva muri yitwa 5 canke live coffee Leafin coffee cappuccino hari n'ubundi bwoko bw'andi makofi nshasha kuzana ngaho. Donc amakofi abari bibaza kabara kawa ni kawa ku bantu iteguye neza cyane ku bagabo bagira ikibazo cyo kurangiza vuba no gucika intege. Ureka udisigurire mwene data mada dawa rero ni widusigurire uti iyi dawa bimeze gute ku bagabo irabafasha cyane akaji gose ku bagabo irabafasha cyane ikiribwa pH y'umugabo canke bajye abantu imbuto zabo zipfa zabaye amazi majimaji maji wepiko majimaji ikabafasha yego bakayikonsoma turabahana n'iyindi ngaburo bakabikonsoma bikagira akamaro. Urisiri nadi yuko aca bamwana wo rero hari ahantu si bya bintu by'isegonda oya irabafasha pe benshi barazikonsomye dusinaye nyinshi cyane sumba si babiri tumaze kuziha nk'abantu bakunda kugwara amibe biratuma isubiza umuntu inyuma mu mugabo hamwe adashobora kugira system nkawe hamwe uhura n'umuntu w'umugabo wavuze ko utaragira mariage ngiye wasanga kumbure umugabo wawe systeme wapi ari segonda imwe nkoko ndamu akabikonsoma yego ntiworinda kuja hanze acha mwivurira wenyine atiriwe none uri umuganga turimo okay gira ko hanura kuri babantu usanga ari abadamu ingo zabo zigenda zirasambuka kubera ko umugabo bo bitaho bakaza kubaguriza ingaburo kubera kwa muganga ntibabivura yego kwa muganga kuko zini ingaburo zongereza umubiri kubera umubiri ubirinze
umubiri ntiwigwanirira umubiri ukeneye ingaburo izi ngaburo rero ziri mu vyamwa mu vyakatsi ziri no mu harimo n'ibizinu harimo n'ubwoko bw'imboga rero ivyo byose mu gihe utabifise ukabifungura umubiri rero uraba faible ukagwara none iyo kofi bayifata gute bashyira mu cayi mu mazi gase gakorwa kanwa kaba karyoshe cyane nta urashiramo agasukari oya hasukari cyane sari isukari n'akajembegete irayifitiye nyene hamwe nayo iyi ni complete iyifasha ku bantu bose ariko cyane cyane ku bagore bubungetse n'abana bakiri bato baba bakeneye ingaburo hari igihe umuntu agwara ariko akeneye ingaburo ziza kumufasha mu mubiri. Okay, muravyumva nitwa Noraske ntari wa gatandatu canke Solution mani muravyumva ko turi kumwe na Nadine bashiye kumwita umuganga ariko kandi turi kumwe na Damien umudokiteri yavyigiye ndabibutse ko abari abaganga basanzwe bavuza imiti kama ariko ihinguye neza ibiri natural nibaze ko ari nko kuri 99% biri natural na cyane cyane ko harimo iba yavuye no mu bihugu bitandukanye nk'iyi coffee nibaze ko iva mu Buhindi Philippines mu banyefilipia abanyefilipine kuri babandi basanzwe baraba amafilme murazi ko abafilipi canke abifilipi muri Bibiliya ari abantu bari bashoboye ibintu byinshi ariko kandi imbere yuko ndababwira ngene mushoye kubaronka n'ibindi bintu byinshi twende na dawa ya pili inafanyeje ibaita Coredius kura mauvaise cholesterol ibinure biri mu mitsi ibinure donc ibibunene oya hari ibinure by'indani by'inyuma n'ibija mu mitsi irazibura ibintu intuze imitsi yo mu mutima amaraso agatembera neza cyane hama irimo omega 3 umuntu wese arayikeneye cyane no ku bana kuyibaha bakayifungura irungereza mu mutwe umwana donc atibagira ni nziza cyane iratuma umwana atibagira babandi bafise abana batarigera babana impuzu wa kabiri wa mbere umwana wazanga agajembegeti iyi rero yifashe umwana washe atagura kwibuka donc omega 3 uyifise nibaze ko ari ego ni vitamine ya vitamine E mu mavuta y'ifi ihinguye mu mavuta y'ifi barene ego kibere ni kimwe cy'ikiganga na mavuta ava muri barene Okay, numva ari vyiza wandaye mu bikurikirane ko kandi ndafite murebona ni nayo nibaze kivura amenyo yohewe iginyo rirababaza vrem cyane bayita mora uramaze gukora iginyo wewe nadi nawe dan jewe ngaha ntajibona ngaha iri pengu baranamvuze shaka kuri mariage ngo mfise amapengu kumbe ingwara nawe itoshikira abahungu baramuze iri ryara ngo nari goye hamwe n'ubugesera bwaduka abantu twari bwamenyane oya ntitwari bwamenyane kwe agenda kuvura iyi ni Colgate nziza cyane bita mora ikoze mu makara ya makara y'iwacu amakara nyine ya makara yego rero ivura ubwoko bwose bw'amenyo yaba ajyaza n'amaraso avyimba kurya ajya cupuka asa nabi birabikura neza sha abantu benshi bagoye amenyo guys ndabizi ko iginyo ribabaza sha iginyo ribabaza je nari rwaye gushika no mvuga nti je naco naho ndumusani ndemeye mba mapengu nena kubititse kumbi ibori irabivura cyane akera nkaya y'uyu mwigeme ego vrema iyi rero nikugwa gute iyo niyo 12 yonyine 12000 y'amarundi 12000 y'amarundi murayibona cameraman uri kurayibona iyi boro ngene imeze yitwa Morab unayibona ivura amenyo iriko n'ibindi bintu byinshi ngaha anye ingwara z'amenyo zose zirahera ugatangura no kumota neza mu kanwa aho ndusanga yasamuye abantu bose baca bumigwa Morab irashoye kuvura unayibona ariko kandi ndabibuze yuko ino miti bizimbutse bigurwa ku kabeyi gatangaje kabeyi keza mwavyumvise kuri bandi byasi yuko bashoye guheba ibiyovya bwenge umuti wabonetse itabi inzoga urumogi ikintu cyose kiboreza n'abantu bakore bandi bavuta koro birahera ariko kuri babagabo Nadine ibabwiye babagabo babonye iyi system biba biheze akajembegete umugabo agasigara aridoga donc iyi Nadine yaje kubavura ariko kandi hariho n'umufasha wayo hariho niyi irakenewe cyane kugira ngo umwana canke umuntu akuze atangwe kuzaribuka barabatubwira ko ari sezame ariko niyi boro yinyoingira urashe gukira ku bana
umwana turabaha kidi akarya nk'imbombo mugabo akaba karimwo amavitamine yose hari abana badafungura ugasanga abana ntibafungura ugasanga umwana ntiyadapta ngo avyibuhe ugasanga umwana ntakayabagwagira ugasanga umwana wese iryo zina ariko turaza twabafasha twabaha ingaburo umwana agasubira akagira apeti birababaje umuvyeyi usuma umwana ntafunguresha hama turafise ubundi bwoko bw'amakafe hari yitwa sugar free y'abadiabetike turafasha n'abadiabetike tukabaha izo ngaburo nk'iyo kafe n'iyindi biba biyakompanye bikamutuma bimufasha diabeti yiwe ntiduge ntigiri kandi akagira inguvu mu mubiri akagira inguvu mu mubiri yego sha none hama ku mudamu nawe adafise ubushake nta dawa bazanye turazibaha nabo ni betura hamwe umudamu akubonye agusimbirako iyo nayo iba yitwa gute dami mbwira zadamira ya ku badamu kuko dufise ingaburo zitandukanye turafise Lifen Coffee bita latin twayizanye birafasha kongera amazi iyo twita liquide vaginal kuba ibigeme cyangwa kuba mama irongera n'ubushake yego ufise ubushake bwe twazanye amavuta ya VPP ni amavuta y'abadamu ni amavuta afite akamaro kanini cyane ku badamu bafite ibibazo by'ama infection vaginale urinere bagira akamoveze dera akamoto kabi ndetse irafasha no gutuma abadamu bagutse begira yego idawa rero irakenewe ku bantu benshi umuntu yagutse akegera nawe yego asura kubisugi bo nta bisugi komputere mugo sese yiwe arumva ko utari ibintu bya bitajagaraye rimwe na rimwe azana idawa z'akademike idawa ni kuvuga muranyereka n'umupasitori ariko kandi ndabwira yuko ritwa Noraske ya gatandatu uyu ni umuganga w'umugenzi cyane ndashingire nayo ko ibintu aba ariko aravuga kenshi aba ari ivyo kwera mpora ndonka intahe ariko kandi n'uyu n'umugenzi yitwa Nadine kumbure tutarabandanye n'iyindi miti ndazi ko muri benshi mwifuza ngo twoshobora kuronka inimero zabo ndaza kuzicisha ngaho nivyo ariko mukiri ngaha mushobora kubabwira nihe boshobora gusanga iyo miti vyoroshe okay murakoze nkuko twama tugira abagenzi canke se abarundi bagenzi bacu abari hanze y'igihugu dukorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura neza na neza hagati muri centre ville mu nyubako bita Galerie du Boulevard umuryango wa A28 no muzonsanga niho mon collègue muzomusanga niho dukorera no musi twaje kugira ngo mubone ko tutikorana je nyene se n'abandi benshi nejo nzozana n'ubundi nahegeje n'abandi ko turi benshi twifuza ko ikiremwa muntu cyogira amagara meza hambavu yaho rero twazanye n'iyindi miti tutavuze iyo yindi wari wayivuze nk'iyi product iyi ndazirayibona ni ingaburo ikoze ni igiti gisanzwe pe bakita gisenke rero turayiheza ibintu ivura ndabisome sinzi ko ushobora kuhabona ino ivura itera ubushake ku bagabo okay iravura umutwe donc nibaza ko ari kumene ku mutwe gusinzira neza babandi itiro baribuze we fiko gusinzira abandi usanga bafite stress igifu ni giki abantu bafite ikibazo cya estoma ingaburo irabafasha donc ubwonko ngira n'umuntu depression wahemukiye ucufatiye kubona wumva uhangayitse mu mutwe cyane wapayuze wewe nawe ufite aba ex wewe ngirira mu kugwira umuvuduko w'amaraso dange wandi afite amaraso hypertension abantu bataraba neza ikibazo cy'amaso bahumani batabona fresh ba Fabiwane hariya ndababona iwacu turabafise abagira akabazo ka diare yo diare baba bajya ukuntu abantu bava umuna kuva amaraso mu mazuru kanafise batagira akamoto keza ku mubiri hamwe umuciye ko menguciye ku musaganyika ndababona bajya
mu kirundi ciza bacita igikakwe. Igikwakwe, igikakwe kiravugwa. Yego. Hamwe umuntu amota neza. Neza cyane. Hano abantu bazosanga nko twagiye mu gihe cici usanga bagira ikibazo cyo kuza baruma iminwa. Iminwa ugasanga yatapasaguritse. No kongera bafasha kandi iragabanya gutera k'umutima. Menga uri muri kize, menga ni ngoma. Ikindi naco ku bantu bafite ibibazo by'amahaha, ibihaha iratuma amahaha yongera kamera neza. Burya amahani yatuma umuntu akorora. Mbona ntuzi ko ari yatuma duhumeka neza. Donc uyu muti uko numvise uvura ibintu byinshi nawe ugurwa gute? Amafaranga menshi uva. Imiti ya 20 miliyoni. Yego. 20. Hapo. Uno abantu bameze gute bose abagabo abadamu? Umuntu afite ikibazo kimwe mwe twavuze arawufata. Aje. Ambo. Umuntu yibungenza arawufata. Ego. Umuntu yibungenza arawufata ariko gufata menshi gusa. Hambavu yaho rero twazanye n'undi muti mwiza cyane. Ubu nawe kumbona mengo uriko system. Uyu muti rero n'uwo mengo uriko system. Wabonye we Fabio ha uriko systema wona uwari uyu n'umuti bazanye none uyu nawo uvurira n'umuti mwiza uriko urafasha ibibazo byinshi ku Barundi n'abari hanze y'igihugu abantu bafite ikibazo cya prostate no kujya na gihimba kimwe mu bihimba by'irondoka. Iyo prostate rero yagutse niyo hahandi umuntu bidakunda ko ahagarika kwihagarika aguma aja kwihagarika aguma aja muri toilette apana muri toilette ku mwanda muto donc rero nibaza ngo ni icupa umuntu aba yanyoye ryabaye igishwe n'ingwara bakavyumva hypertrophie bénigne de la prostate syndrome de prostate degré de calcification de la prostate calcul rénal, inflammation de voie urinaire. Iyi ni iki? Kujya kunutangura kuza urihagarika bigoranye cyangwa se ukaza biraza buri mwanya. Ukamara nk'indwi yose utasimbiye. Oya ahubwo ukunyoye ikintu cy'amazi direct cyagisohoka. Cubivura nibyo. Yego. Okay. Uvura ibintu byinshi. Uyu muti none ukorwa mu biki? Uyu ukorwa mu vyamwa n'ivyatsi vya hano iwacu. Sure. Akarero harimo ipapayi. Yego. None iyi miti nta ngaruka mbi igira? Nta nimwe kuko nta produit chimique twongera. Mugabo reka kubesha. Nta kintu na kimwe. Akagusohoza ugafata. Nega cyako je ntasembe. Nuko yanaja muri systeme gose. Jewe ndaza kwere ko uwo muri iyo nawumvise wongeneye. Ariko tubandanye n'imiti dawo. Turabandanya n'iyindi ngaburo no twatsi avobeza ngo n'ivyatsi twashe ngaho hepfo. Ninga n'ivyatsi nyine. N'umuti dukura mu Buhinde. Twatsi aho ibi byatsi byavuye mu Buhinde. Zuri ndege. Bawutase na make ko nk'umurundi yo bagifise kino cyatsi yabatonze. Yego yacatera imbere vraiment. Ni cyatsi rero gifasha mu guturira ibinure bibi mu mubiri. Ku bantu bavyibushe cyane. Bibonene. Ibinure bigaca bisohoka ukongera ugasubira na tayi nziza. Ukaje kuri ndiri. Yego. Ibi ce n'est pas artificiel. Nasha mu minsi mikeya no musi ufashe jura bwana soki change. Ushanje murayibona kabisa. Okay, none uyu muti. Ufatwa gute kumenya ivyatsi? Barabihekenya, barabigira gute? Ntuhekenya ni umuti mwiza cyane ufata igikombe gipima inusu y'ilitiro ugatekana n'ibiko bitatu byo umuti. Ubize ukamimina neza mukarindira ugahora umaze guhora rugaca wihereza gacurindira nyuma y'amasaha 4 cyangwa kugukoropa ibinure bibi mu mubiri. Kandi ntabwo ari byo gusa urasohora n'ibintu bijanye n'uburozi kandi ugenda woza n'amafyigo. Yego akare irineri gashimera neza. Okay, tunaendelea na dawa. Ndio. Wazibonye? Ntitwibagiye abantu bakunda guha ishano. Wowe ni wa muti nakubwira wa munsi nzoza nikawubona. Bawita rudahusha nimero ya mbere. Rudahusha namba 1. Yaba ishano ry'ijyano ibikamukano canke iryo bagutega. Uyu ufasha. Baguteza ibintu wabijabutse. Bose bayi. Hapo. Ni dawa nziza cyane kandi nta iki. Shaje na jiwenda ukenere ununkenere. Babandi bibaza ngo bandoze. Kumbe nahuye n'umudahusha. Namba 1 mwayibonye umudahusha.
Werindira ko nzopfa kuri brochette je niwazonege werindira ko nzopfa kumbe naraske umuti ntabwo msemana na diargira biherera hiyo nyene ewe nyene urafise ukuntu bisohora ugiye ku mwanda mukuru bigasohoka ego mwavyumvise ano munsi imiti ntabwo usigaye hari injury badamu cyane no kubakobwa ingabo nziza cyane ituma ituma ugira kabiri keza agapo ntako kawe biraboneka nayo konsoma ni ingabo nziza kugira amatashi n'amabuto n'igihe bijya bihe byanyu ko benshi bacha ego iravura kuri kijyanye kuri abantu batajayo neza ego iravura sure aho we ni ku mwanya system ni pampa mwazibise ni izindi ngaburo zafasha abagwayi ba kanseri ivana bigeze ko kanseri kagumaho nyene ntishikiragire ubwo babaye ntabwumva yego ivana na etape bigeze hari gihe kanseri bitaragera kure ariko akazifata agakira twumva naheza abantu benshi bakize yego hari kanseri irakira irakira bivana na etape ibigezeko iyo unyarutse kuyibona ukanyaruka gufata product kuko zifise ubudahangarwa bukomeye zirayihagarika ntibandanye yidevelopa mu mubiri ku bafise migraine ibintu byinshi amaso bagomba guhuma turafasha kandi ku bintu byinshi cyane bivana ikintu umuntu yoba agwaye urashobora babarondera akabwira ati n'ikintu mu bishobora kwivura bibaza ko muzogaruka noneho muzanye indi miti yo mutazanye yose kugira mushobore kuyisura Verison imiryango iruguruwe canke kandi nzosimbira hariya yego ifoko ndabasanga hariya yego kandi nabonye ibintu ari sawa gose ndaheruka we uyisohera ndaheruka ntari bwashike yego ni mushasha si mushasha gusa nyene urazi ko igitsina gore kire ntitwitegura kumwe kugira tuve mu rugo igitsina gore nyene nakajembere niko bimeze ariko kandi byara amateka ko atari kumwe namwe ariko mukoreraho nimero musubire mu bisubiremwo murakoze ikibanza ni ca kindi ni centre ville Galerie du Boulevard mu muryango wa A28 nimero mu dutora ko ni 69 21 28 32 na 67 812 388 kwa tumva igifaransa ni 67 amajana 812 amajana 388 murakoze cyane thank you sana nadigera iteka cyane ko mwatugendeye ariko kandi baza yuko bagiye kubarondera muzobitabe hama mu bagamburukire mu cyo kwakora ari benshi thank you sana ndabakunda ariko ndabibutse kinyuma kamera kumwe na Fabi Wani Ntare wa gata winditoka so thank you